inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Mateyo mweranda. Muri irya minsi Yesu yabariye abigishwa biwe n'ishengero ry'abantu ati: nimureke kwerekana ubwiza bwanyu mu maso y'abantu kugira ngo babashime. Ahandi ho so wanyu wo mu ijuru nta mpera azobaha. Niba wagira icyo uhaye umurushwa, ntukigire ururirimbo kumwe abibara ko batari bagira mu masinagoga be no mu mayira ngo abantu babanihaze. Nukuri ndababwiye, impera yabo baramaze kuyironka. Wewe rero niwagira icyo ufubatishije umworo, ukubafu kwawe ntikuze kumenye icyo kuryo kugize, kugira ngo icyo utanze kigume mu mabanga, so wabona ikibizwe n'ingoma azokigusubiza. Nimwasenga ntimugire nk'abanyabwishime bakunda gusengera ahabona mu masinagoga no mu mayira abiri ngo abantu bababone. Nukuri ndabibabwiye, impera yabo baramaze kuyironka. Wowe rero niwashaka gusenga, injira haruguru hiherereye, wugara urugi, uheze usenge so wawe arahiherereye. So wawe abona ikitaboneka azobikwishyura. Nimwisonzesha nimwijigwe nk'uko abanyabwishime bagira, bakinyamagiranya mu maso kugira ngo abantu babone ko bisonzesheje. Nukuri ndababwiye, impera yabo baramaze kuyishikira. Weho rero niwisonzesha, inogereze mu mutwe, wiyoge mu maso, abantu ntibamenye ko wisonzesheje, ariko bimenywe gusa na so wawe atakimusoba. So wawe abona ibiri mu mpisho azobiguhera ku impera. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Amajambo y'Imana uyu munsi asa n'ayabandanya atwigisha muri ya ntumbero Yesu amaze igihe atwigisha, atwerekana nk'urupapuro rw'inzira y'ubuhigwe, feuille de route pour le bonheur. Kandi twese turondera guhigwa, ariko kumbure inzira tujana ngo dushikire ubwo buhigwe, cyangwa kungene twiyumvira ubuhigwe, kungene twicapurira twishushanyiriza ubuhigwe, siko wamusanga bisa. Mugabo na Yesu agafata ijambo akatubwira ati: ku Mana wuhiriwe ni naka, ameze uku, atabura ibintu uku, avyakira uku. Mubo hari ikintu gikomeye atubwiye, hari akantu kagumye kagaruka muri iyi njiri, sinzi ko mwakumvise ngo so wabona, so wabona, so wabona. Ubuhigwe bwa mbere bujya ku murongo wo gukurikira Yesu Kristo nukureka akarabwa n'Imana, kandi nawe akiraba mu Mana. Aho niyo bikunze kutugora. Karakani ngo sinzi ko baramukumviriza kuwitwa Mengani Raymond Faux. N'aie pas peur, laissez-toi regarder par le Christ, laissez-toi regarder car il t'aime. Kubaho wumva uti jewe mbaho ugambira ibintu biva hariya mu muntu w'imbere, kandi ndabyumviriza mu Mana. Ngiyo inzira ya mbere y'ubuhigwe. Kuko muze murabe kujya baca umugani mu Kirundi ngo nkore mbone yaguye mu isemo. Umuntu yamashaka gukorera kugomba gukundwa na bose, kubonwa neza na bose, ugasanga umenga yama yirabira kuca abandi biyumvira, kuri jujuma abandi bamwiyumvira ko, ntabanze yiyumvire wenyene icyo ashaka muri we, niyo agomba kwerekeza ubuzima bwiwe biramugora gushikira ubuhigwe. Acaba ntamba, ntagire personalite, ntagire caractère,
yumva umenga n'umuntu afise ahashingiye nta conviction afise, umenga n'umuntu azi itambuko zivuga icyo. Imana igira iti mu buhigwe zivugirize kandi umenye ingene uzitamba. Niba zikuvugiriza nabi zisubiremo zivugirize neza umenye ingene uzitamba. Ubuhigwe bwa mbere mu mukristo ni buri mu bintu by'inyuma, buri hariya indani. Ni igiki kigukoresha, ni igiki wiyerekezako. Ibindi rero bica bikurikira ibi twumvise Yesu abanje kutubwira, biserura ubucuti n'ubunywanyi kungene tubuserura, kungene tubusangiye n'Imana. Ugusenga, ukwisonzesha, ugusangira n'abandi cyane cyane abo. Ugusenga nogira nti ubucuti bwacu n'Imana. Ukwisonzesha, imigenderanire yacu hagati yacu. Yesu atambuye kuvuga kwisonzesha ntiturabe gusa kujya kwiyiminja. Kumasha gusanga umuntu yisonzesheje saa sita hama mwijoro agacacura abandi. Ukwisonzesha kwe saa sita ni kwamuhaye kugira maîtrise sur lui-même no gushobora kumva uwundi hafi yiwe. Ngira imbere ubwa mbere twisonzesha kugira ngo twihiforoma Imana ishaka, tukikura ko bijya bintu byose twumva umenga biradusamaza canke biradutwara bikatuza kugira iforoma twumva Imana dushakamo. Hama rero kandi bijya twisonzesheje kandi ko muri ushaka kwa n'ingingira akamaro tugaheza tukamenya kubisangira n'abandi. Twisonzesha kugira ngo turondera ahubwo inzara y'Imana n'urukundo rwo gusangira n'abandi. Aka kantu rero kagumye kagaruka ngo so wabona nta kintu kiryoshe, nta kintu gitera ubuhigwe bw'imbere mu mutima, mu vyiyumviro no mu kanyamuneza nk'igihe wumva ko ibintu mubisangiye n'uwo afise urubanza rwa mbere n'urwa nyuma ku buzima bw'ibintu, ku buzima bw'umuntu, ku buzima bw'ikintu kiremwa cyose. Kumva uti ibintu ndiko ndabibamo ngerageza uko nshobora kose mu rukundo rwanje rwose kuba ku ruhande rw'Imana, ndabira mu mukama, gerageza kuza ndabizana mu mukama. Biraryoshe rwose. Niho uzokwihendako, uzogomba kukugirira nabi, uzogomba kugucinya canke kuriya, uzogomba kugusakuza canke ntacyo bizokugira, kuko ufise ahantu ushingiye kandi wumva uti ndafise ibyo njana, ndafise imvo zituma ibintu nabigize, kandi nzumvikana imbere y'Imana zikagirira neza ubuzima uko nzirikana ko buringanijwe uyu munsi. Ivyo biraza n'ubuhigwe bwose, ubuhigwe bwo kumva yuko singengwa n'ibiri inyuma, ngengwa n'umushobora byose be n'ikimbamo nkagisangira n'Imana. Ico gihe rero singendera yuko ukwi na bukwi nakaca bimenya aca bishira kuri statut, gusa ivyo bihari mushira kuri statut, aca shira kuri profil, so kumenya benge bintu ni bibi. Hariho logique yabyo usanga ari nziza, mugabo ubikoresheje nabi bishobora kuguta usanga umenga umuntu wo hanze atigera aba iwe by'ukuri, iwe kuwe kumwe n'Imana. Gasanga umenga umuntu azabuka yamarondera gushimisha iby'inyuma, iby'inyuma. Sinzi ngo twariko turaganira ejo ku mugoroba tuvuga ingene abantu umenga tusigaye tumenya ikibi, ukazubona umuntu arisha umuntu kurangura imva, abantu hatabara hagira iki bagenda gufata amafoto tumushyira kuri profil, bagomba baronderamo amakuru cyangwa umenga ntacyo bibatwaye. Ibitanda abana bahiye sindabizi byo kwekana. Turabona yuko umenga abantu
uko tumenyeye ikibi ni k'umutima utimba. Nakibaza ati mbega bamwe aho tugeze ubwo turacyafise agatima manuzi gakora neza. Niho yagira ati burya rero hari ubumwe n'ibintu byikora mu muntu ugasanga uko ateranye ikibi hariho agatima manuzi kabwira bakumva ko kabadoye, hanyuma akagerageza kuvayo nawe ushobora gusanga hari ahantu ikibi cyamaze kuvunagura ntabagifise ingufu zose ushobora kukivuna. Hanyuma iyo dukora ibi twisubiza hari ahantu bidutwara ingufu zo gushobora kutigobotora ngo dusubire guhagarara neza. Icyo gituma hari igihe dukenera isakaramentu ry'ikigongwe, tugakenera ishyiga ry'abarwayi, tugakenera amasakaramentu kwakira Ukaristiya, tugakenera ibisaba kugira ngo bizane za nguvu umuntu atabaciha mu bumuntu bwiwe. Cyo tuzavuga bari abandi usanga agatima manuzi gashobora kubadogoya hama agaca yicwa n'isoni n'ububazo bw'ubwenge abandi bumubona marabaye ko ari umunyakabiri, ahubwo agaca agomba guca akazimya muri we, agacanywa n'inzoga nyinshi, akaguma muri WhatsApp ibintu biguma biri inyuma kugira ngo ntakumve ko karamubwira gati gushika arira asinzira muri telefone, azoca acukira muri telefone akiri umwanya wo hari icyo kamubwira kamukebura cyangwa akaja mu rumogi cyangwa akaja mu myambire cyangwa akaja mu bikorwa l'activisme n'imirico kabumenga arahiriwe kuba afise ibikorwa bwo afise ibikorwa biri inyuma ntibikora indani mu bemeza iwisiga erega kwisiga twisiga inyuma gusa twisiga inyuma gusa indani turasiga mu kumviriza impanuro nziza z'agatima manuzi gashobora kuvoma mu mpanuro nziza ukamuha ijambo ry'Imana mu mpanuro nziza zose zo mu buzima bw'abantu. Basanga rero hariho benshi muri twebwe kukwanka ko umenga turamaramaye. Ujya kumaramara kose si kubi, hariho kumaramara kwiza kuzana guhinduka, kuzana ugukanguka ukaba mushasha nk'akaririmbo. Turabaramazwa n'akitwakoze sinzi ukuntu atashaka yuko maramara n'agahindu birabaramara n'akabibyakoze we nari hariho kumaramara kwiza kudutuma umenga ubona ko kumaramara nka kumwe kwa Petero atakumaramara gusa ko turiye imvumbazi ibyo twakoze mugabo kumaramara kwiza kwerana nk'uko umuntu ahuje amaso na Yesu. Petero yaje kwihakana Yesu ngo Yesu agahindukira bagahuza amaso akumva mararaye akarira mugabo uri kujya guhuza amaso na Yesu yahavuye kumaramara kwiza kumuterura kukamurindiriza kwakira ikigongo cy'Imana. Yuda burya nawe nyine yaramamaye arumva ko yavuze ikintu kitabaho amaramara ubwibone bw'umuntu gusa kuko atahuje amaso na Yesu amaramara aja kwihutsa yiyahura. Hariho abantu babona bakora ibi bisubiza kandi kigaya ati mafafu abari bariyahura abari bariyudagiza sinzi ko kino kivuga abari bariyudagiza abari kuyigira Yuda kuko yanse kuza amaso na Yesu akemera gusubira kwirabira ndani muri we akumvira ijambo so wawe abona ikitaboneka akabona hariya kure n'ubundi adashobora kumenya ari neza cyane mu nabi
mugaba kuraba byiza agira ati ntakuraba nk'ugomba kugura mugaba kuraba nk'ugomba kuguzima n'akaryo keza kugira ngo n'ubundi twame tumenya kwiraba muri iri jambo so wabona igitaburenga ugatangura kubaho muri iyo ntumbero usoza ubuhirwe ibintu byawe ugira ubamo biragira agaciro kanini gusumbya uwundi abibamo hanze uwundi ahera mu bihabwa byo hanze nawe mugabo akabibamo mu biharuro azirikana imbere y'Imana akongera agazirikana mu kigirira neza cyose ubuzima bw'umuntu nicyo gituma inzira y'ubuhirwe icishamikamo izo nzira zibiri inzira y'umuntu n'inzira y'Imana mugabo n'inzira imwe n'inzira y'Imana ija ku Mana mugabo igaca mu muntu kuva Imana yigiriye umuntu ntushobora kuvuga ngo mbashikire Imana ndaciye ku muntu ntibikunda ni nk'uko udashobora kugirira neza umuntu utarabiye Imana hari abantu bagira ngo nabagira neza bagomba bagirire neza umuntu ariko batarabiye Imana niho baca barondera ibintu gusa biheza umuntu ku muntu gusa Yesu agacagira ati impera yabo n'ibyo ku muntu gusa igarukira ngaho bimwe twanka kubahuka ngo duhange Imana turabe Imana mu by'idusaba nk'Imana kuko twumva umenga hari ahantu umenga bishobora kugora umuntu ahubwo byagomba kumukiza ibyo bijyanye bya kontraseption ibyo bintu bijyanye byo kwanga kontraseption tureke twiryohere ibyo bintu byo kudushyiramo amajyambere atubuza tureke reka wiriwe iryohere aho hantu ushaka kuduga urangire bene ibyo bintu mu Mana ubiheza gusa bizogarukira ku vy'uburyoherwa mu mubiri ariko umutima winjibwemo n'akabonge ata n'umwe nawe yaramuza gute ashobora kubakiza ashano hano atari Imana gusa atari Imana gusa kugeza usubiye kwiyerekeza ku Mana ijambo ry'Imana rikagira riti ubwo umuntu akagira ati oya Imana patiri n'abandi bose dukurireho unye ibintu tubiharurira ngaha impera yabyo gusa izogarukira ngaho ariko inyuma y'ibyo hari ibindi udashobora gushyikira hari ahantu atamuntu n'umwe ashobora gushyikira umuntu atari Imana n'uwo Imana ihaye ijambo ryayo agaheza agashyikira umutima w'umuntu ntabubakanye kugira ngo barabaye umwe hari aho ubona umenga barasigana mu bwenge akagutangaza ukibaza uyu n'ibiki kuko hari ahantu nawe nyine ashobora gushika akibaza ati bimeze gute akisiga ibyo bintu muramaze kubyumva nta bintu birabashikira ikibazo uti nari epute hariho kandi yariho bigomba kutubwira yuko igihe rero tugomba ko ibintu byacu bigira agaciro atari agaciro gusa kagarukira ngaha mu isi ahubwo agaciro kaduka kagashika ku Mana yamaho nuko tubibamo twerekeye Mukama nuko duca dutanga twerekeye Mukama tukitanga twerekeye Mukama tugahereza twumva ko turiko tubikorera Umukama kuko umwe nayo ushobora gukorera abantu n'abantu babyumve ariko ubikoreye Umukama ntiyigera yiba cyiza Imana yayumviringa ndumva impimbaye gusa Imana ifise inzigo y'ubukingo nziza irihuta kwibagira ibibi
hari igihe muraba mutwenga Yesu vraiment chefe umuntu ho yigaye yizari trefe ntibishoboka igisuma cyadevarije ubuzima bw'abantu kirica abantu nuko kineye umusaraba cyashyize mu rukundo rwose ucungishira mu iparadizo banzu gicishije Kristo w'ipfumu suko twugira kibanze bipfungwe kirihe icyo cyaje icyo cyo febe kiri umusoro w'aparadizo ingena yamukabibagira ibintu bibi ariko ikiza akakikuzigamira kandi si ukukizigamira kuko icyiza ni ikiwe ni wenyine hajya mu cyiza dukoze hari akantu k'agasasu k'Imana kaba kaduciyeko kaba kaduciyemo kagashikira uwundi dusaba rero umukama kugira ngo twamane ubwenge bwo kuba mu bintu byose tugerageza kurwana tube mu mutima wacu muri ya ndabimana dufise ko n'igihe ryashize tugakora n'ibibi kuko yadushikira kikatwarikamo ukubahuka ukamara neza acanga isuma umusaraba ukamara neza nka yemera guhuza amaso na Yesu nka Yuda yemera guca mu mayiramba mu kibi tukavyerekeza ku Mana ryaja twaba tuvuga mu mwuka y'imisa ikaturangukako kubwiwe hamwe nawe no muri wenyene amen